mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turongeye kubaha ikaze nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio Cirimoso. Ikiganiro c'uyu musi muri kumwe na Liliane Ndereye afatanije na Valentin Mbanzendure hamwe na Emmanuel Nkurunziza asanzwe gutegurira bino biganiro. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kuri uyu munsi rero igenekerezo rya gatatu Rusama 2024 turaza kubandanya igice ca kabiri c'uko ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri Gitugutu 1993 ryagenze, aho hakaba hari mu ntara ya Bubanza. Turaja kwerekana neza abari bari imbere muri ubwo bubisha ndetse n'ingene babihembewe, aho intwaro zahawe no gusesa amaraso y'abatutsi zishingiye imizi. Turaja kubaganiriza kandi kubijanye na wa mugwi witwa ko ari ukurondera ukuri no kunywanisha abarundi ari wo witwa Sévère. Uyu munsi tukaba tubashikiriza igice ca kabiri c'umwihwezo w'icegeranyo uyo mugwi washikirije inama nshingamateka n'inkenguzamateka, aho hakaba hari muri Nyakanga 2023. Turaja kubandanya cane cane ku vyo Sévère nyene yavuze kubijanye n'ibihe vyabanjirije ihonyabwoko rya 72 bisanzwe bizwi ko ariho nyabwoko ryakorewe abatutsi, naho Sévère n'intwaro yayihaye ico kiraka bobo baguma babisibanganya bagasivya ukuri baguma bavyita ukundi. Reka rero twongere tubaha ikaze. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Tuhere mu ntara ya Bubanza kugira ngo twibuke kandi twongere twibukanye uko ibara ryaguye mu makomine ya Musigati na Rugazi. Ibi tukaba tugatubishikirizwe na Valentin Mbanzendure, tumutege yompi. Mu makuru aheruka radio Cirimoso yaratanguye kubashikiriza ingene umugambwe Frodebu niyo vyari bicuditse vyakozeho nyabwoko ry'abatutsi mu ntara ya Bubanza. Ico gikorwa kigayitse kikaba cari kirongowe na benshi mu barongoye intara, kwisonga hakaba hari Buramatari nawe akaba yari na Mvukiye Evariste. Nkuko icegeranyo ca y'amashirahamwe yigenga kivyerekana, muri komine Bubanza amazone yose yatojeje kugandagura abatutsi mu Kivunga kuwa 23 Gitugutu 1993 mu masaha y'umugoroba. Ubu naho radio Cirimoso irabacira ku mayange ingene igihonyabwoko ryakoze ku batutsi bo mu makomine ya Musigati na Rugazi, ahubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa bwari burongowe n'abarongozi b'amazone n'imitumba, ariko vyose bakaba babikora ku ntumbero yahawe na Buramatari bugica kuwa 22 Gitugutu 1993. Nkuko tubisoma ku rupapuro rwa 26 rw'ico cegeranyo c'amashirahamwe y'amakomine, ubwicanyi mu mazone yaragize mu komine Musigati bwatanguye mu gitondo c'uwa 23 Gitugutu 1993, aho abatutsi n'abahutu bari muri Iprona babegeranirije ku misozi ya Mugoma, Buhurika, Musigati, Kanazi, Mpishi na Kayange. Igikorwa cyo kubegeranya kirangiye, baciye batangura isekeza ryo guturira no gusahura amazu yabo batutsi, maze mu gihe c'isaha imwe y'ijoro baca batangura isekeza ryo kubagandagura bahereye ku bagabo, hanyuma abana bakurikizako n'abagore. Nko ku mitumba Musigati, Kanazi, Mpishi na Kayange, abo batutsi baciye bashorerwa bajanwa kugandagurirwa mu kibira ku mutumba wa Nyaruzuru, aho binjijwe mu kigangara babikamwe inkwi zo kudandaza, maze bose bagandagurwa hakoreshejwe ibibugita, ibihiri n'imipanga, kiretse umushinga ntahe ntibarufata Liberiyo yabambwe maze bamugira akihiganwa yo kumwicisha imyambi n'imiheto. Ku mutumba Buhurika abicanyi batanguye kwegeranya abatutsi ku mutaga wo ku 23 Gitugutu 1993, maze babegeraniriza ku mushinga ntahe Ruryoryo Mathias, aho bahavuye bamugandagurira nabiwe bukeye bwaho mu masaha ya 12 z'umugoroba, bafashijwe n'abahutu bo ku mutumba wa Ngara. Abasigaye bashorewe ku munsi wa mbere igenekerezo rya 25 Gitugutu, maze bajanwa kwicirwa Musigati, ariko bakaba babagandaguye batarashikanayo kuko bageze ititi babanje kubaboha. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Muri zone Muyebe abatutsi barashoboye gucika kuko bamenye kare ko kabaye muri Mubimbi, maze bahungira Musigati aho baciye batabagwa n'abasirikare, ariko hari umuhutu wo mu mugambwe Iprona yishwe bamujaniranya n'umwana wiwe bitwaje ngo niwe yaroze Ndadaye. Muri Munyonyo 1993
muri abo bacitse ku icumu hari abahenzwe na buramatari na musitanteri maze basubira mu ngo zabo. Ntivyatevye igihe uwo yari buramatari yari amaze kugandagurwa, nabo baciye babagandagurana n'iri mu nda, nk'uko umengo izo nzoya zari mu nda zari zifise uruhara muri urwo rupfu rwa buramatari. Muri iyo komine ya Musigati rero abapfuye bose hamwe ni 198, muri abo hakaba harimo imiryango 14 yahonejwe, ikaba igizwe n'abatutsi 143. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Ubwicanyi muri komine Musigati bwari burongowe n'abakurikira: zone Musigati kwisonga haza ntaco menyereye Salvatore, uyundi ni Buyondi Irere yari muri komite ya Frodebu mu ntara ya Bubanza, Nkwezi Jean Baptiste yari umuyobozi w'ishuri ritoyi rya Rugazi, Ngendabanyikwa Vitali yari umuyobozi w'ishuri ritoyi rya Ciya, Ntiziza kumwe Deogracias yari chef wa secteur ya Buhurika, hamwe rero na Shwagara Oscar. Muri zone Muyebe abakoreye ubwicanyi abatutsi bazwi neza naba urayo chef de zone wa Muyebe wenyene ubwiwe Ndaruha Paul yari umwigisha. Twobamenyesha kandi ko ibyo kwica abatutsi bitahagararanye n'iryo sekeza rigayitse. Nk'akarorero hari abagore batatu b'abatutsikazi bari barusimvye muri Gitugu 1993 bagandaguriwe ku mutumba wa Musumba muri Myandagaro 1995, bakaba mu kubica barabaturiye babanje kubambika amapine y'imodoka. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Tukiri mu ntara ya Bubanza twishimikije ivyo dusoma mu kinyamakuru Net Presse cyo kuwa 19/98, twokongera ko mu kwezi kwa mbere k'uwo mwaka 1998 hari umugwi w'abicanyi ba Sendede wagandaguye abantu 10, aho akaba ari muri komine Musigati, nawo ukaba wari urongowe na Salvatore Ntamenyereye yari yatowe muri Frodebu, akaba mu kurongorwa bwicanyi yafatanije n'uwitwa Jean-Marie Sesema yari yarigeze kuba musitanteri wa Musigati nyene imbere yaho. Mwomenya ariko ko naho uwo Ntamenyereye yaje ari mu murwi w'abicanyi wa Sendede wari kuragisivya, aho hose yari akiri umushinga amateka kandi akanabihemberwa, ariko akaba atari we wenyene. Iki tuzokigaruka ko igihe tuzosesangura ukungene aho Frodebu mariye gushinga Sendede, iyo mirwi yarakoranye mu ihonyabwoko ry'abatutsi, umwe agahera mu ishamba, uwundi nawe akagumiriza mu vya politike, muri diplomasi, hamwe rero no mu kwegeranya uburyo. Ico kwandika hadatu no musi nukungene ku ruhande rumwe uyo Jean-Marie Sesema mu nyuma yahavuye yagenwa kuba icegera c'umugambwe Sendede umaze imyaka urongoye Burundi butabereye, hamwe rero nuko ku rundi ruhande ukungene uwo mugenzi we Salvatore Ntamenyereye bafatanije icaha, nako ngira bafatanije n'ibindi vyaha vyinshi, nawe mu nyuma yahavuye akatira muri Sendede ikanamushinga mbere amabanga yo kuba umushikiranganje w'ibikorwa vya leta ku ntwaro ya Sendede. Dusanga kubw'ivyo ari ngombwa gusubira kwibutsa abarundi n'amakungu ko Frodebu na Sendede ataho bitaniye, ko bari bamwe kanatsinda n'umuhungu na se. Twihweje ivyo vyose dusanga kandi dushobora kwemeza atakwihenda na gatoyi kurimwo ko muri Sendede hashirwa imbere uwakoze ubwicanyi bwinshi, ku buryo abasanzwe bayaga na Sendede mu gifaransa bashobora kuyibwira bati dis-moi que tu nommes, je te dirai combien de crimes commis. Mu kirundi twovuga ngo inyereka abatoni bawe maze nkubwire abo watemye uko bangana. Ivyo tuzobigaruka ko mu kindi kiganiro. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ubu naho reka dutandukira ibijanye na cacegeranyo wa murwi witwa ko ari ukurondera ukuri no kunywanisha abarundi ari ubaye Severe, uwashikirije inama nshinga amateka na nkenguza amateka igihe zari zikoraniye hamwe muri Nyakanga 2023. Ivyo navyo tukaba tubishikirizwa na Emmanuel Nkurunziza. Reka tumutege yompi. Kubijanye n'abasoda b'abahutu hamwe n'incabwenge z'abahutu bagerageje gutembagaza intwaro ya Micombero mu mwaka wa 1969, mbere wa Severe biyitako bacukumbura bakimbika nyene mu kurondera ivyo bashikiriza abarundi, ko bavuga ngo bumviriza bagasoma n'ivyanditse, batumwe n'iki kudakoresha ibitabo bimwe bimwe vyerekana bitomora ivyemezo ntasubirwamwo. Ivyo navyo bikaba ari biza vyerekana ukugena izo ntwazangabo n'incabwenge z'abahutu zaciriwe imanza muri 1969 zari zateguye guhonya abatutsi. Reka turabire hamwe utu turorero tubiri. Ubwa mbere hari igitabo ca Marc Manirakiza casohokeye mu Bubiligi no mu Bufaransa mu nyandikiro ry'ibitabo Le Madomizen
kikaba casohotse mu mwaka wa 1992 aho ku rupapuro rwa 42 gushika rwa 44 Mark Manirakiza atomora neza ko bene gufatwa mu 69 biyemereye ibyo bagirizwa. None ni kuki iyo severe itakivuga canke ngo igire ko ije kumubaza Mark Manirakiza. Ubwa kabiri ko no mu guhayagiza no mu kuririra ababogoza ubunda yahoze nyene atawuza barusha baba barasomye ca gitabo umupfakazi wa Martin Ndayahoze abaye Rose Karambizi yanditse afashijwe na Antoine Kaburahe asanzwe arongoye groupe de presse wacu ari naho ico gitabo nyene citwa Le commandant Ndayahoze en visionnaire casohokeye. Ko mbona rero ku rupapuro rwa 76 rw'ico gitabo dusoma ngo les conjurés de 1969 étaient bel et bien animés dans l'esprit génocidaire. Mu kirundi ko twovuga ngo abari bateguye ivyo vyaha bo 1969 bari bafise neza na neza agatima ko gukora ihonyabwoko. Mbeko mbona none ibibene byo bavyiyandikiye abo bangushi ba severe none bazobigenza gute ko bafatiye mu mutego nk'ifuku uretse ko imfuku yirundi itabaro yiteze. Ubiravye neza usanga basigaranye guhitamwe ibintu bibiri kandi byose atana kimwe coroshe. Ubwa mbere abo basevere bo kwiheba bakemera ko babeshe maze babe bigaragaje mu bwambure bwabo ko bazoba bashimangiye bwabo beshi bubaranga tudahengeshanya kwerekana. Ubwa kabiri naho abo basevere nyene bazoca babihora maze bibe byemejwe ko bahayagije iyo ntwazangabo ibaye Martin Ndayahoze isanzwe izina benshi nambatari na bose ko yari mu bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi 72 naho yabaye nk'uwo rugerera mukase ariko rugatwara nyina. Ico bahitamo cose basevere basanga ari nka yama bingona bavuga ko ari abiri ngira kurya ugapfa wayirya naho nyene ugapfa. Ivyo byose atari iyo severe nyene womenga nta kindi hemberwa atari kubesha ntawo birenga ko ngo asubire kubohoka kuvuga ngo abo bantu bari barementanirijwe. Ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Tikuri kuri iyo nkuru ijanye n'ivyo mu Severe wanditse ukanamenyesha kuri iyo myaka 1971 dusanga ukuntu bishikiriza ari gusasirinda vikinyoma nyamukuru uyo murwi nyene washikirije kubijanye n'ihonyabwoko ryo 72 ryakorewe abatutsi ariko Severe nabashebuja babahikira kari yo CNDD-FDD twari Burundi bitabereye bakaguma bagerageza kuvyita ukundi mutigute. Reka rero dutega amatwi Dr. Emmanuel Nkununziza abandanya bidusigurira. Ubumviriza ijambo rya President wa Severe yashikirije inama nshinga amateka n'inkenguza amateka zishashe hamwe ku 18 Nyakanga 2023 asanzwe atazi amayera janye n'ihangiro rya Severe nyene yo havagira ati numugwi urajwe ishinga koko no kutagira aho uhengamira kuko kari mihoho. Umukuru wawo yavuze ngo babaza bose abantu mu migwi yose bo mu bwoko bwose. Ariko rero kugira kari yitagata birakoma gatonyo umukuru w'umugwi wa Severe Pierre Claver Ndayicariye agaca asubira kihinyuza namba atabigira ibigirankana kumwe bamenyera abo muri Severe bakorana aho hose kugira ngo bikundwa akazi ku bahutu iyi ntwari hari bitabereye ihenda ngo niwe yaje guhabuza. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Aho rero arangirije kuvuga iby'uwo mwaka wa 1969 aho imbere y'inama nshinga amateka n'inkenguza amateka bisasiye rimwe Pierre Claver Ndayicariye yabandanije avuga kujanye n'ihonyabwoko ryo 72 ryahiga kurandurana n'imiza abatutsi naho iyo Severe nyene yoyo yama yivugira data wanje ngo ryahiga abahutu. Aho naho nyene Pierre Claver Ndayicariye akaba yarinyujije nk'umwereka mutigute. Yavuze ko mu mwaka wa 71 mu butegetsi bwa President Michel Micombero bwabesheye abatutsi b'Umuramvya no mwijenda ko bagerageje gutembagaza intwaro muco benshi bibuka nka affaire ntungumburanye et consort. Mu yandi majambo mu byo yavuze byose agira ngo ashaka yerekana ico yitubisha bw'intwaro yari hari ico gihe Pierre Claver Ndayicariye yaciye asanga ahubwo hejuru y'ikinyoma yarengeje ko kwimaramaza kuko yafashe umwanya wo guhakana ivyo nabene kuvyagirizwa biyemangira. Bishoboka gute umurwi witwa ko ucukumbura ukimbika imbere yo gutanga ibyo uvuga wegeranije nk'uko bavyivugira ngo reke gucukura mu makuru yo mu mwaka wa 2006 no muri 2012 aho umwe muri bene kuba barateguye iryo tembagazo ry'ubutegetsi bwa President Micombero yabyemereye ku mugaragaro atagahato. Uwo nawe akaba yari Professeur Lazare Ntawurishira nk'uko yigeze kubiganirira Insamirizi Isanganiro. Professeur Lazare Ntawurishira rero ariyemerera wenyine ubwiwe ko umugambi bari bawuteguye. Bicakoze mu Rundi nta mpande yo kwemanga ibyo bene abagenzi bakoze n'ingene byahavuye bimenyekana bakabibazwa bakanabihanirwa
araheza akavuga yuko kugomba guhindura intwaro ntibyabahumye amaso ngo bagire inda ndende bibagire ko ingorane nyamukuru yari ihanze igihugu ico gihe wari umugambi w'imirwi yiyitirira abahutu yari imaze igihe kandi ikibandanya ihiga kurandurana n'imizi ubwoko bw'abatutsi. Écoutez, à propos de ce complot de Banyamurambya contre les Banyabururi, on a raconté beaucoup d'histoires. C'était presque spécifiquement Banyamurambya contre les Banyabururi, mais d'autre part on disait les Banyaguru contre les Bahima, vous voyez, mais ça n'a jamais eu la moindre force, je dirais, politique. Mais on a raconté beaucoup d'histoires à propos de ce complot. Eh bien, je pense que dans la vie d'une nation, il y a des moments où il faut éviter de faire en sorte que la nation ne construise son avenir sur des mensonges. C'est comme construire sur du sable ou sur des poteaux rongés par la termite. Eh bien, le complot de 1971 était vrai. Sous forme de conversation assez banale d'ailleurs, par deux personnes, le major Numbo Ragné, Anissé Njangwa et moi-même, dans le salon de la résidence du ministre Njangwa. L'inquiétude était celle-ci. On remarquait que Michombero commençait à bourruliser les institutions et qu'il voulait continuer à bourruliser l'armée. Il fallait donc casser ce plan à temps. Mais au cours des discussions, j'ai soulevé un problème. Je leur ai dit, écoutez, il faut quand même faire attention. Ce n'est qu'un début, nous ne savons pas jusqu'où il va arriver. Pour le moment, le grand danger, c'est qu'il y a une action qui pourrait conduire au génocide. Notre attention doit être braquée spécialement sur ce problème-là. Un coup d'État contre Michombero pourrait aggraver ce problème parce que les génocidaires pourraient en profiter pour s'organiser davantage. Je vous demande de ne pas insister. Je crois que cette arrestation est survenue à cause d'une, je ne dirais pas d'une maladresse. Plus tard, je me souviendrai que, au moment où nous tenions la réunion, il y avait dans la salle à manger du ministre Njangwa, son épouse, qui était une amie intime de Michombero. Njangwa le savait, je le savais. J'étais convaincu que ce qu'elle entend, elle va le révéler à Michombero. Le 5 juillet du même mois, j'ai vu rentrer du travail, j'étais dans mon costume gris clair, j'ai vu un commandant de gendarmerie s'amener avec des gendarmes chez moi. Il m'attendait un bout de papier, j'ai lu, vous êtes arrêté pour atteindre à la sécurité de l'État, sécurité intérieure de l'État. Mu kirundi tukaba twovuga ngo ku bijyanye n'igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi ryiswe iry'abanyamurambya bashaka gutembagaza abanyabururi haravuzwe ibintu byinshi cyane neza na neza yari abanyamurambya bahanganye n'abanyabururi ariko hari n'ababyise guhangana hagati y'abanyaruguru n'abahima n'aho batashingiro ifatika byigeze bigira muri politiki. Havuzwe byinshi cyane kuri iryo geragezwa ariko jewe nibaza ko mu buzima bw'igihugu haratinda hakagera igihe cy'uko igihugu gisigaho kubakira akazoza kacu ku binyoma ahandi ho byoba bisa no kubaka ku musenyi canke kubakisha inkingi zamaze kuribwa n'umuswa. Urumva rero igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi mu 1971 ryarabaye, byatanguriye mu kiyago kinasanzwe imbere ni washaka cabaye hagati y'abantu babiri, Major Jerome Ntuburanye na Anise Njangwa hamwe rero na jewe. Hari muri saro yo kumuhana w'umushikiranganje Njangwa. Icabidutumye kwabaye ko twabona ko Michombero atanguye gufata kuzuza abanyabururi mu ntwaro y'igihugu, akaba yanashaka atangure kuzuza abanyabururi nyene mu gisirikare. Twashaka rero guhagarika uwo mugambi hakiri kare, ariko rero muri ico kiyago naraberetse ko hariho n'indi ngorane ihambaye. Nabagize nti murabona ko ibi ariho bigitangura ntawe uzi iyo bizoshika. Ingorane nyamukuru muri iki gihe nuko hari biriko biraba bishobora kuzodukwegera mu ihonyabwoko. Ibi nivyo dutegerezwa kugumiza ku muzirikani kuko itembagazo ry'intwaro ya Michombero rishobora gutuma iyo ngorane ihambara cyane, abategura ihonyabwoko bakabonerwaho bagashobora kurushirizaho kwitegura. Nibaza ko kugira dufatwe dufungwe byatumwe nuko sinzi ko novyita gusamara, kuko nahavuye ndavyibuka mu nyuma nibutse ko igihe twaba turiko dutegurira amanama mu bwicaro bw'umushikiranganje Njangwa, umutamukanyi wa Njangwa yaba yicaye mu gice c'uburiro c'iyo salo. Uwo nawe akaba yari akadasohokana Michombero, byari bizwi hose na Njangwa ubwiwe yari abizi na jewe nari ndabizi.
nahavuye ntahura neza ko ivy'uyo mugore yumva yaca abishikiriza Micombero. Niho rero ku munsi wa gatanu mu kakaro igihe nari ntashe mvuye ku murimo ndahabona ntya nari nambaye ikositimu yanje yasa n'umunyota, nja mbona intwazangabo y'umujandarume izananye n'abandi basirikare impereza agapapuro kanditseko ngo urahagaritswe kubera guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Muri ico cegeranyo Severi ivuga ko yatohoje igasanga hari abantu baje mu mugamba baturutse mu kiyaya Cimbo bakaduga bagana mu Bututsi na Songa. Muri iyo nzira rero Pierre Kabenda yicariye aca yigira uwejo ntigashisha mu kanwa ko abo baje bazananye imbo mu biyaya vya Tanganyika namba abahutu canke ko bari baje kumara abatutsi. Aho umuntu rero atakanuriye arashobora guhendwa n'ubwo rugere rwo kwigira nk'uriko ararengera amoko, ariko iyo buba ubwumwe bwari kindi kuko usanzwe akurikirana ibikorwa n'inyandiko vya Severe ntiyoce yibagirira hano nyene kwako niho hageze igihe uja wumva uwo murwi canke umukuru wabo barihanukiriye ngo ahahahambwa banaka n'ibindi n'ibindi. N'igihe rero ageze gushikiriza ingingo zapfunditswe canke kuvuga ivyipfuzo bisabwa n'uwo murwa arongoye, conclusion et recommandation, Pierre Kabenda yicariye ntasigaho kwanguha. Iyo adashingiye ku binyoma asubiramwo ivyari vyarasabwe canke bigategekwa n'abandi imbere yuko nawe be n'abantu biwe bavyitirira naho ivyo biba vyakozwe imyaka na mirere imbere yaho. Nk'akarorero muri ico cegeranyo Pierre Kabenda yicariye yasabye yuko uwigeze kumushikiriza amanza kizigenza w'u Burundi Umwisiri Leonard Nduwayo ko byo bavyiza atewe iteka. Ivyo navyo ariko bikaba byarigeze gusabwa ku mugaragaro n'ishiramwe AC Genocide Chirimoso igisata gikorera muri Canada aho mu rubanza rwo kwibuka bahitanye niho nyabwoko ryahiga abatutsi 72 rwabereye i Ottawa ku mugwa mukuru wa Canada ku wa 4 Rusama mu mwaka wa 2019. Abari baje muri urwo rubanza basabye yuko yotegwa iteka kubera ubutwari yerekanye mu gushikiriza urwo rubanza. Aho ibintu biteye rero ubu ni ukumenya ko kuri uwo ufise imvune ari we yimenya ko ategerezwa kubandanya yikanda canke kujya kuwuzi yuko afise umurima uri mu rwire rutazigera rwiheza ari we ategerezwa kubandanya arurandura. N'abadashigikiye gusibanganya kw'ihonyabwoko ry'abatutsi Severi ihemberwa bategerezwa gushiramwo umwete wo kugenzura no guhinyuza ico gikorwa c'ikinyoma kiriko kirarangurwa hakoreshejwe uburyo bw'igihugu. Nayo kubira abaseveri hari n'abayigize bamenye ko ivyo bariko barakorera u Burundi n'abarundi na cane cane bo mu bwoko bw'abatutsi baba bahari canke bazovuka mu myaka iri imbere ari amabi. Kubw'ivyo bumve ko atawuvyirengagiza ngo aramvye asomere ko naho yosomera atamuniza uyu munsi azomuniga mu bihe bizoza canke naho nyene amunigane n'uwo yavyaye eka mbere n'umwuzukuru wiwe. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Turakengurukiye mwese mwadukurikiranye mu biganiro vyacu naho ubutaha tugira Uburundi buziriho nyabwoko. Murakoze cyane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Chirimoso.